Ngwe Valente ngo ndafise indoto zo kuja mu gihugu ngo kitari cyo muri Afrika ngo kirimwe umutuzo batiruka ku Murundi ca munyarwanda. Barbados ni kimwe muri vyo. Barbados ni igihugu cahanye amasezerano n'u Burundi n'u Rwanda ko abantu baho bashobora kugenda muri visite canke gukora ibindi bintu baba bafise baja gukorayo guhera ku minsi 90 kuduga. Barbados ni igihugu giherereye muri Amerika ya ruguru mu bigwa birimwo Saint Lucian, Saint Vincent na Grenadine. Ivyo bigwa canke ivyo bihugu ni bihugu biri muri ocean canke novuga nama île mu gifaransa ni kumuntu yovuga ama Iceland mu Congereza. Barbados ni igihugu amafaranga yaho afise agaciro kuko idolari rimwe ry'amanyamerika ni amadolari 2 yo muri Barbados. Barbados kandi ni igihugu umugwa mukuru waco ni Bridgetown. Barbados kandi ni igihugu gigwiremwo abantu biganjemwo abantu bafise urukoba ruvanze rumeze ukuntu rumva ru chocolate rutirabura udafise inzo rutarugwa abazungu. N'abantu mugabo bitwa abirabure nk'abirabure nyene ariko bameze neza gose. Barbados kandi isheba muri ibintu vya religion canke amashengero. Barbados hagwiremwe abakristo ibice nka 70-80 n'abakristo kandi ishengero ryaho rivumye cyane canke rinini ni Anglikani. Barbados kandi ni vyiza kugenda gukorayo canke gushakisha ubuzima ushobora kuvuga ururimi rw'icongereza kuko ari rwo rurimi officiel bakoresha. Abantu baronderwayo hari muri Barbados canke abantu bakeneweyo cyane n'abantu bize hotelerie et tourisme kuko hariya ni igihugu cyo abantu abazungu benshi muri Amerika by'umwihariko bagenda kurira amafaranga kuko ni mu bigwa kandi abazungu bakunda ibigwa amazi ahantu bashobora kuronka umwinyagamburiro. Ubwo rero bivuze ngo warize hotelerie tourisme ukabunza icongereza kubona akazi biroroshe. Warize ubuganga kubona akazi biroroshe. Warize icungo mutungo canke banking muri Barbados uri mu runca munyarwanda birakorohera. Muri Barbados ushobora kujaho kandi gukora ubuzi buciritse nk'uburemyi n'ubworozi. Ariko kandi muri Barbados umurundi n'umunyarwanda barahawe ikaze yo kuja gukora business nta kintu na kimwe ca visa bisabye ngwe woragenda ukagenduka ni passport yawe yonyene. Barbados kandi ushobora kuja gukora business ntibakwirukeko nkuko ubona biruka ku bantu muri Zambia, Mozambique, Malawi n'ahandi. Barbados ku murundi n'umunyarwanda bivuye n'amasezerano nyakubahwa Paul Kagame na nyakubahwa Evariste Ndayishimiye bahanye n'ico gihugu. Abarundi n'abanyarwanda bashobora kuja gukorerayo mu buryo bworoshe. Ni igihugu gitwabwa n'umudame bita Sandra nikoro ndikovuga novuga nko ni nka Sandra ariko ni Sandra Mason yavuze tariki 17 z'ukwezi kwa mbere mu 1947. Ubu tuvuga na Sandra afise imyaka 79. Ikini nohereza ko cyo muri Barbados kandi abantu bakeneye kuja nabo gutembera handi nta handi bagenda bigira muri Lucian no muri Saint Vincent muri Grenadine mu bisanzwe. Nuko mushishikare kunkurikira nanshikare kubaha makuru mwigire kurondera ubuzima hirya no hino ku isi. Murakoze bye.